mugabo sinigeze ndonka umuvyeyi ambwira ati mwana wanje ndagukunda canke harya ugize ikibazo umuvyeyi akubwira ati mpore mwana wanje kuva mvuka ntaco ndigera numva gushika no munsi gushika no munsi novuga ati nkomfise nk'umugabo canke umusheri arashaka kukubwira ati mpore sheri mpore muga icitwa umuvyeyi n'Imana yo mwijuru irabizi niyo yambere umuvyeyi yonyene bo nari mfise bibi wanje avyara papa yari umurotsi yari umupfumu ndibuka ko arico kintu papa yankoreye muri vacances imisi yose yarantwara kwa bibi wanje uwo mupapa aca mfata ku nguvu aramviyora aca arambwira ati jewe kugira ndakwemerere tonze turyamane urumva haheze amezi angahe bamviyoye yumvira ndavuga ati none uwamviyoye nta mahera yampaye uyu nawe agira mpe akazi ndavuga ati cyose uko uza kumpa akazi ndavyemera ateye ko je ndakaguha aca njana muri Novotel hejuru muri Novotel hari arakora ivyo akora hanyuma aca mu kazi bakunda gufatirwa ahantu nta n'ahandi canke hatatu reka mvuge hatatu mu bushurashuzi bagashurashuza abana babo bajya babita badadi canke bagashurashuza abagore b'abandi n'amafaranga gukunda amahera cyane kera twumvise bavuga ngo abanyamwaro niyo bakunda amahera sinzi rero abapastori bose ko bavuye umwaro ndabira mbwira umukozi w'Imana ngaha adafise inzu mbarira umwe ari mayibobo ngaha muri abo onyi bakora ibya miracle canke abo ba international ati ubutunzi bw'umuryango wariko bashe abapastori bo bariyubaka baratubesha bariyubaka natwe tugasigara turi bamayibobo ngo Imana ivuze tanga iyo Mana ivuga ngo tanga boko bataduha yego si bose badakorera Imana ariko umwe kwijana ashobora kuba ari kwisi ndikumana cyangwa ugasanga nawe ntawe urimo mbayahaga ariko ikibazo nawe nyene ndamubajije kubera iki biri yarinda kurira indege aja kubikorera ibitangaza mu bindi bihugu ko atabikorera ngaha sasa sinzi iyo Mana iriko irababwira aba bavugisha biwacu ngaha Mana we mukwiriye deliverance mwese aba bavugisha bo ngaha abo tubona ku ma televiziyo mukwiye deliverance mugasubira muri Yorodani eba abo twirirwa na mu kirori abo birirwa iwanje ndabagurira n'inzoga barantongoje niko je nabasi buga nabajama banje je niba banasibije mu nzoga washima. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza muroso mwiriwe kimwe mwamese vanye na mperere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sonda kwigazo twakana mu Burundi mu Rwanda mutazana muri Kenya muri Congo Iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse n'ubu vyabara mu ndavuga Oman Sanabi Saudi abari mu Swiss mwebwe mwese ndabaha ikaze kiri mushashwe kuri yacu ndagusaba gura subscribe ko ukunze kubaka umuryango munini n'umunsi udasanzwe no munsi autogira amahirwe kwakira umutumire adasanzwe cyoga vyinshi bigiye bitandukanye aho ari umwe mu badamu bafite experience nini cyane ngambwe zigaca Bujumbura ndetse no kuri vyinshi bigiye bitandukanye mu buzima ndetse no mu bindi bijanye n'ingene umuntu ashobora kubandanya kugira ngo ashobore gukomera akure mu gakiza ndetse no mu buzima tuzakoraga vyinshi bitandukanye benshi muramuzi ahatandukanye no munsi ari kuri African TV turagoye katse murakoze umeze neza cyane urasa neza cyane merci abantu kuri kamera ne bakubanira abikubwire pe niba bimbwira ni mumbwire ko mbere we basi mumbwire ko ndi mwiza ego basa kuko nyine basi mumbwire ko ari mwiza biragoye ko abantu bavuga ngo uri mwiza ashaka niba bimbwira no munsi vraiment umwandike muri commentaire mubwire ko ari ubwiza bwo burahari ubwiza bwa muri rizuba hamuka busa nkuko izuba riratwishe uyisiga poudre umengo wisize ubufu bw'imyumbati Datari umeze neza ariko meze bon yes ramutse abakunzi ba African TV ndazi ko arimo abakunzi bawe benshi no musose abakunzi benshi ramutse abakunzi bawe ndabaramukije abakunzi ba African TV abanzi n'abatanzi ntibamenyere kuri televiziyo yanyu ariko mugabo baramenyereye benshi baramenyereye kuzindi TV baramukije yego yes yitwa Koko kwanza ninde kugira ngo tuce twinjira ugavuze kumumenya neza kuko ninde Koko mba nitwa Nshimirimana Claudine ariko benshi bamenyereye kuzina rya Koko uvuze Claudine ntibamenye kuva kera bamumagara Koko yeah so ndumugore ndumumama ngo umugore mucambaza ngo umugore wanje yego umugore wanje ndumumama oya ndi divorce ndumumama w'abana babiri umuhungu n'umukobwa yeah urimvukira mbona kuriye ngaha ntuka
uruzogi rwanje je ntururinga quelque part ngaho ahanye naha mu micungararo mu micungararo mugabo nakuriye ahanye nahanye kuko mu gisagara ca Bujumbura yes numurumo madamu w'abanyamuji cyane mu madamu w'abanyamuji nibaza ko iki gisagara koko bakiyizi bamaze kugitemberamo cyane ufise experience mu buzima butandukanye cye mu buzima bubi hari ubuzima bwiza waciyemwo n'umusare bundi buzima urimo ndashaka no mutuze kugiriranya ubuzima wagiye uracamwe bubi waciyemwo gukubagurwa gufatwa nabi haba mu nyuma cyo tuzi mbega ni ryari wagiye kwihotuva avuga ati non foke bino ndabivamo byagenze gute en fait umuntu wese kandi mbanze mbwira abantu mu kugira commentaire babanza bumvira ikiganiro hari defo abana b'abantu dufise nko ikiganiro kijo bakacatangura ama commentaire ntibarumviriza ikiganiro bagira ibintu batahuye ingene ubuzima buforomye bityo uca mu bibazo byinshi Imana ikureka kuko naco twakoreye Imana ko atari je nishe Yesu je namwishe vraiment muga Imana irakureka kugira ukubitike ikwigishe yonyene nawe ugende wigisha abandi ukomeza abandi rero umuntu wese afise pase yiwe kandi nta muntu n'umwe adafise pase impene n'inka gusa nizo zidafise pase n'ibikoko kuko umwana w'umuntu agira pase yiwe kandi pase kenshi si nziza donc jewe nakuze mbona umuvyeyi umwe n'undi yarandeze nzi yuko ari mama wanje ariko yari mukapapa nkura ndamuhamagara mama ariko nkabona ntabyishimiye urumva akambwira ati mama wawe biki akamuvuga nabi n'ibyo ntarinzi byose akambwira mama wawe n'umumaraya urumva yaragutaye ibyo sivyo kubwira vraiment umwana mutoya atazi n'imaraya ico arico canke akantu kuzoba maraya nka mama wawe na mama sinari bwamubone jewe nzi ko ari we mama wanje ndakura binkomeretsa ivyo bintu nkiyumvira none mama wanje ninde papa wanje nta affection yampaye ku buryo nari kumubaza ati mama wanje ninde donc deja ico ni gikomere mu bikomere byinshi cyane naronse bo ndakura ata affection ndonka je sinigeze ikiganiro je nakoze ku yindi TV naravuze yuko ntihagire umuvyeyi azonyitirira yuko yigeze ndera ariko abantu baduca bimvira none ntibakureze gute kugera ugere ngaho ntibakureze gute kurera si ibyo kurya umuntu aronka urumva kurera d'abord base y'umwana education nico cambere n'abavyeyi bakunda kutitaho abana bakabaha ibyo kurya gusa bakabagura impunzu naho jivyo ntigeze ndabironka donc nabaye mu mazu menshi ari mu mafamiye atandukanye mu bantu batandukanye mugabo sinigeze ndonka umuvyeyi ambwira ati mwana wanje ndagukunda canke haryo ugize ikibazo umuvyeyi akubwira ati mpore mwana wanje kuva mvuka ntaco ndigera numva gushika no munsi gushika no munsi novuga ati nko mfise nk'umugabo canke umusheri arashaka kukubwira ati mpore sheri mpore muga icitwa umuvyeyi n'Imana yo mwijuru irabizi niyo yambere umuvyeyi yonyene nta muvyeyi nigeze numva ambwira ati eca nkanganiriza kugira abakobwa baja muri regre avuga ati wagiye muri regre donc uraba itono ukavuga ati ibintu bimbaye ko nibi ukabura n'umuntu bibwira ukavuga ati igikoko candiye navuga ngo igikoko candiye ntazi ibyo ari byo nturonke n'umuntu agusigurira ibyo ari byo vraiment birababaje ukuze utazi basenge utazi basi na famille ku buryo umuntu ushobora kugurukira nari mfise bibi wanje avyara papa yari umurozi yari umupfumu ndibuka ko arico kintu papa yankoreye muri vacances imisi yose yarantwara kwa bibi wanje sinzi rero kwe bwagwara urukundo sinzi kuko yari umurozi vraiment kandi byari bizi kandi nanje narabona ingene apfumurira abantu urumva donc niwe nakuze nzi wenyene ariko hariho ma tante grande sœur wa mama wanje mu nyuma naramumenye nkaze ndaji wiwe ariko nawe ntitwamaraye umwanya munini yaciye apfa ibaze gukura ata muntu yaguhanura ibaze gukura ata mama akubwira mpore canke kira wavyagenze gute akubaze niba uriko akubaze ati vyagenze gute hama waronka umuntu aguhanura ugasanga n'umurozi ntiyampanura comme tel ma grande mère parce que nagendayo sinabwatanguye na primaire urukiri muto cyane nari nkiri muto cyane urumva nkaho onye cyane niga nko mu wa mbere ndibaza
urumva nari muto cyane gose ariko nta wundi muntu bigeze banyereka n'uwo mama tante grande sœur wa mama namumenye mu nyuma narakuze gose gukura muri ubwo buzima bwo gutaronka affection uri umwana w'umukobwa nizihe ngaruka uwo mwana aheza agahura nazo ingaruka zihari ibigushikira nta muntu abimenya nta muvyeyi amenya kuko iyo uri umwana w'umukobwa kandi n'abandi bavyeyi bavyumva kirazira guta umwana w'umukobwa uri umwana w'umukobwa uhura na byinshi utegeza kuronka umumama uganiriza nk'uduhungu tukagukorako ku gisusu canke kwibere canke tukakubwira ati ndagukunda byandi mugabo jewe nakuze nk'umuroberi naci ndamubwira ati je nta mwanya mfise w'ivyo Jean Traita nta byandi byo gukundana by'ubujene ntavyo nigeze nkora nakuze nca nkundana n'abagabo bakuze bansumba bijya byo gukundana muri abanyeshuri ntavyo nigeze ngira kuvuga hari ibimenyano utigeze ujamwe ni ryari wagiye kwirevolta uravuga ati non quand même ndakuze il faut que fata ingingo na jewe n'ubwanje ni ryari basagiye kwimenya ati ubunye ndabona yuko atanumwe nyitayeho nta mama nta papa nta nshuti nta mugenzi ni ryari wagiye kumenya ati non en fait narakuze muri iyo periode nyene hayo nciga muri primaire ndafise mon grand frère demi-frère tuvukana kuri papa kuri mama mama yagiye kurongoka kwa papa amufise yagiye azanye umwana 72 papa we baramwishe mama yamuvyaye mama acija kurongorwa rero kwa papa azanye uwo muhungu rero niwe bagumanye na mama rero papa bacavyara n'undi musaza wanje nawe yagiye kumva umusoda muri 99 nari nkiri mutoyi imuga nciye ubwenge baca baramwica yapfiriye ngaho muri rirare rero jewe wa mu grand frère wa mu demi frère nyene uwe bavyaye kera mama yavyaye kera aca arumva mutoyi wiwe abayeho nabi kwa se wiwe biki aca aza arantora ku nguvu arantwara urumva antwaye niho nyene ibintu vyabaye nabi twabanye binani baca baramufunga mu mpimba bamufunze mu mpimba cyangwa mangira iki nsaba indaro mba muri ubwo buzima ndava no mu ishuri rero ko namaze 2 ans nkiga kubera kubura hurara donc bampa indaro ntibampa n'ingene mbaho bavuga ati reka tukwigishe urumva ariko acarava mu mpimba avuyeyo nsubira ku ishuri niga ngaho kuri EPJP école primaire yo kuri EPJP ngaho mu Nyakabiga ndiga mpejeje 5e non 6e niho rero nagiye ahantu umusaza wanje urumva byarapararanganye antwe tasubiye inyuma ari mu mpimba ndaho muri 6e ndi muri vacances niho yagiye mu mpimba ndavyibutse hanyuma turi muri vacances jenja muri famille ku mukuzini acambwira yuko ashaka abantu b'ababosi babagenzi biwe konja gupasa vacances wabo ibyo bavuganye ntavyo nzi jusqu'à maintenant ntavyo nzi hanyuma ngiye muri 7e ko azocangurira ibikoresho donc twari muri grande vacances bazoce bangurira ibikoresho by'ishure sawa jenja ndagenda ngiye rero uwo mupapa aca mfata ku nguvu aramviyora uwo onya warugiye ko nk'umupapa agiye gutunga yari umupapa n'umumama kandi yari umushefu vraiment yari umushefu yatwara finance gaho muri ville alors acaramviyora amviyoye ndamererwa nabi bwari bwa mbere nkoze ico kintu ca numva ndagwara umubiri wose ndabura n'uwumvuza ndabura n'uwo ndabibwira urumva ndabura n'umuvyeyi no bibwira ivyo bintu bica bimperamo nta muntu nigeze ndabibwira n'umugore w'uwo mupapa utayimubwira sinari kumubwira kubera yari akaze cyane nabuze ingene ndabimubwira yarankarira gose ndagenda ndasaba indaro ariko nca numva ngo ahantu nca mbona ahantu hagiye muri ville yari resto bar y'abazungu je wantrete nakuze mfise ubwenge niyumvira cyane sinzi impamvu ndavuga none kuri restaurant sinogenda gusaba akazi ca ninjirayo cambaza abaserveur baho bacambwira ko basaba diplome
nanje urumva niho ntari nkija mu windi yego bo je rero ndababwira ati je mfise ibibazo munyereke boss wanyu baca banyereka umubosi w'umufaransa ariko nyeneho yari mu bibirigo wangaje yari umufaransa ndababwira ati none murashobora kumpa akazi nari nzi kameme agafaransa ko kwidebrouiller ndababwira ati je mfise ibibazo nkeneye mumpa akazi avuga ati dusaba diplome ariko ko turakura nta diplome mfise uri umwana ndamubwira ibibazo byose mfise acagira ikigongo ntiyagize ikigongo komutera aca arambwira ati jewe kugira ndakwemerere tonze turyamane urumva haheze amezi angahe bamviyoye yumvira ndavuga ati none uwamviyoye nta mahera yampaye uyu nawe agira mpe akazi ndavuga ati cyose uko uza kumpa akazi ndabyemera ateye ko je ndakaguha aca njana muri Novotel hejuru muri Novotel hari arakora ibyo akora hanyuma aca mu kazi urumva akampaye ndakora bakaza barampemba mugabo nkaza ndonka abashiri b'abazungu nyene kandi nari gato nonze sinari bwagire nk'uruda nk'uru n'ibiboko bingana uku nari gato nyene bakankunda ndavuga je suis obligé gukundana nta kundi kuba bampa amafaranga kandi kugira nirihire n'ishuri antwete nace nigura byose nsubira ku ishuri urumva ndiga mpaka ndaheze ari abagabo bampa keya ntarose ku babyeyi je nayikuye ku bagabo ukuvuga ko mu nyuma ushasubira ku ishuri hama abagabo baragutunga nibo bandihiye amashure nibo bandihiye inzu kandi aba mu mazu y'ama VIP muri ville nibo bangirira byose ibyo ntarose byose ku babyeyi abagabo ni urukundo bampa ariko ntabwo aba ari urukundo nyene ko hari ico baba bagushakako kiyo utaronse ku babyeyi uza kuyironka ku bagabo ku bantu bakuze bagusumba abashuga dadi muri rusange bagiye kuyironka ku bashuga dadi uno munsi koko uri ngaha anya ariko kandi muri ico gihe cyose yakiwe tugeze uronka ariko nubundi ntiwigeze ubikora cyangwa uryamana n'umuntu kubera ko binezererewe canke bijyari wogiye kwitura avuga ati no kameme ariko none kwera ibintu ndimwe naho nta numwe nakunda ntwita nta numwe nakunda bose okay twaragira relation nkavuga ati turakundana bijya uvuga ngo murakundana n'umuntu ariko dukundanye no na chance nga namutrompe parce que sinamukunda nishakira amahera donc amadolari nece nk'amayero urazi yuko bitari bimenyerewe nkabona barampaye nk'amayero amadolari nkabona ko ati tuzoza dufana ibinyene kuko navuga ati n'urukundo papa atampaye ntigenze mbona kuri mama wanje none abagabo bazorumpa nkaryoherwa nyene twibereye mu kirori ivyo nyene gusa mugabo je nduka ko ari n'umuzungu yambwiye tugire mariage ndanka namubwiye ko ntamukunda kandi twarakunda ariko namubwiye ati hageze ivya mariage no ntungore sindagera kurongoka kuko nabona yuko mbonye kubera nakuze numva histoire ya papa na mama nkumva ngene papa yakubita mama yambaye ubusa imbere ya wa muhungu wiwe cankura nanka abagabo bose cambana noge yamviyoye donc ndakomereka do plus canumva ndansa abagabo bose urumva gusa abazungu navuga ati kameme abazungu sico kimwe n'abirabura urumva hari igihe urukundo rwaza gato ariko nabona ko hari umuntu genre masculine nkaca mvuga bose ni bamwe bana nta numwe ankunda n'uwankunda sinabibona ko ankunda ndabona ko ariko aramprofita nanje nkamuprofita ayo mahera bigahera wa mukobwa yakurira muri ubwo buzima utangiye kuronka ayo mafaranga wari umukobwa ameze gute mu gisagara naraguruka cyane vuga nta hamwe hashushe utaruhutse nta na hamwe ntarinzi narinshushe rwose ico gihe hari amabuwate za punta hariya muri Merdier hariho Havana bindi na za toxique za archipel urumva niyo twasohokeranye sa bintu bwabo ndi isi by'ubu unye oya aho hari mu ma 2000 je natangwa kuja muri boîte muri 2002 utanguje mu maboîte uyu maze kuba umukobwa amaze kuronka amahera agendana n'abazungu agendana n'abashuga dadi aca ba umukobwa aronka n'amaportunité yo gusohoka igihugu none munsi biracariho habona abakobwa baguma bagenda Dubai Ethiopia hehe na hehe mu bihugu bitandukanye
ukavuga ati abantu mbega bakora ibiki mbega kuba uri umukobwa ukiri umwigeme kuza urasohoka ibihugu biroroshe ntivyoroshe kuko ntiwimvira kwanza kubika amafaranga uca wishinga ikirori ngaho i Burundi kwanza nta n'ikirori gihari ngaho dupfa gusa kuvuga ngo ni ibirori ariko ngaho i Burundi nta bihari uravye ikirori kiri Dubai vraiment yego ikirori kiriziyo muri ivyo bihugu bindi Zanzibar hose donc ubavuga ati ndi mwijuru vraiment urabona budasa yego no muri Afrika rero nta deja mu mutwe sinari bwakomere mu mutwe urumva navuga ati reka nirire ikirori nisambukire ubuzima ntabayemwo donc urukundo abavyeyi batampaye urukundo ntabaye muri famille jeje nye nikunde muge ko kwikunda naciye nsanga nikunze mu burofu uti gute wikunze sawa sawa ukavuga turikunze bien bien urabika amafaranga akabikika ukagura inzu cyangwa ukubaka inzu ukagira ico wimariye gutembera mu modoka nziza ni byiza ariko udafise inzu vraiment nkubu ndacapanze kandi nari mfise opportunité nyinshi zo kugura inzu ariko mu mutwe kukujuta nkubu nari mfise nk'umuvyeyi basakenye ariko nkunda yari kuvuga ati mwana erega gura akazi umwana arega ubuzima buragoye nta n'umwe je nigeze ndonka Frank sinigeze ndonka umuntu ambwira ati bikamaheruku giruku nta n'umwe nta mugenzi wa hafi wigeze ugira ku buryo nubwo ari muri ivyo bihe yagutahura akavuga ati no reka ndamuhanure basugira ngo basasubire gusevinga ku gakazoza kiwe ugira abagenzi bameze nka wonyene nabo babuze keya nkuko erega sijeje nyene uronka abantu benshi ntibabivuga bagira isoni zo kuza kubivuga kuri kamera muga franchement je nzobivuga kuko ndazi benshi jewe mfasha ndabaha ati monyaje yanje bagafashwa urumva abacavuga wari maraya ibiramazi urumva none umuntu yoca aja kwikorera itomati ku mutwe atari byo yakuriyemo atavyamenyereye atigeze nka n'umuntu amahoro ati burya mu tomato ushobora kunguka ata muntu yigeze ambwira ati basi genda urime hondo nka n'umuntu ambwira ati genda wige kurima uzorimisha canke uzorima uronkamo ibitegwa byeze ugurishe uronke kashi urazi kwiyumvira basi n'umuvyeyi umwe yokubwira ati koro caha nta muntu nta uzombeshera nta muvyeyi azombesha ngo yarandeze nta muvyeyi azombesha ngo yarampanuye ngo ndanka impanuro nta n'uyu donc je faisais nyene ivyo nashaka navuga ati reka nirire ikirori nta bundi buzima niko nangana mu mutwe niko nangana kandi urashaka no gukura fani hanyuma kubera nyene umutwe ukorana n'uyundi urana n'ubutunga nuko turashakine abaduhanura ariko utabaronsi yakira je nari yakiri kuva ico gihe rero ukimara kwiyakira avuga ati jewe reka njye muri ubwo buzima ngendane n'abapapa ngendane n'abantu bagenda gute vyaraheze uramenyera kugenda nabo uramenyera gusohoka uramenya kugira iki bwa mu nyuma ariye kuri revolta umuntu avuga mu gihe cyose ari revolta akavuga ati non quand même faut que ngende kurondera imana bigende gute bijyaro giye kwiruta uvuga ati faut que mpindura zagenze gute bo 2018 fin naho nahuye n'umugabo wo duheruka ku divorce wow arankunda 2019 okay mugana ari nkiri umusazi nyene urumva bo narigeze gukizwa 2010 ariko gukizwa ndakomereka nyene ndabivamo urumva uriya mugakiza benshi bakomerekerayo cyane gose abantu bayo nubu baja mu isengero bakomeretse cyane nabo barabize bari mu isengero benshi bakomerekeye mu isengero batari busohoke urumva na benshi basohotse urumva donc benshi barabizi yego nabakomeretse nkomeretswa nabo mu isengero bajye bavyeyi tuvuga ngo ni ba daddy papa donc ukacivuga ati ni yare tu bose ni kugira niyo mpamvu jewe ubu onye nkora ico shaka niyumvamwo kandi hagira abantu bazonjija urumva mvuga ibyo nshaka ibyo niyumvira nibyo mvuga ibyo niyumviriye jewe jenyine nibyo nkora nkavuga ati suite je m'assume urumva uti kubera iki hari uba mu biganza by'abantu ariko wowe ukibaza ngo bariko barakujera bariko baguta muri gihonomo abakozi b'Imana abakozi b'Imana ni jenze kandi nzokoma ndabivuga kandi namwe bwe murabizi naho mwikura mu bwenge
abakozi b'Imana benshi barapoteza abantu kureka kurya ubufise amafaranga bakakwakira urumva uhuye n'ikibazo ntibakubwiye ati bika amahera uku canke creya ikintu uku urumva je ndibuka ngikizwa urumva papa wanje wo mu mpwema dadi wanje namubwiye ko nagira nugura amashure yo muri primaire ndambwira none nugura yo muri primaire canke nugurure ama gardienne canke ama crèche nugurure yaye nari mfise inoti acirambwira hari 2010 acambwira ngo ntiharagera kubikora urumva aransigura arambwira ati banza urindire nta mahera nari ndamusavye ariko kubera aba badadi rero umengo nabapfumu umengo nabarozi nukuri kw'Imana ikintu akubwiye zitangura umukobwa we cyangwa umuhungu we ucemera uko nyene tukabibirofa urumva siniyubatse iyo ide nagiye kumuha proposition arayikasa arayanka urumva ya mahera donc je sinzi gusa nagiye gutara ko bashaka ubwo muri kirofa uri ntama yabo muri tugume turi bijuju baze baradusoroma ko ayo mahera aho kuja kuyakreya ikintu ugumu yazana ushigiye kuba c'Imana igikorwa c'Imana ni iki urumva ifa ko wiyubaka wenyene yarambwiye ubuvuga ubu haheze nka 4 ans no haheze nka 2 ans abimbwiye nagiye mu biro vyiwe nangiye kumusaba amahera ndamubwira ati papa ukabuze ko nkunda nukuri ndagusabye umpa amahera nari nkeneye 500,000 ndabibasi ko ndaba akantu ndagaciro ibaze nko kwiyumvira gukoresha 500,000 jewe nyene jewe acirambwira ngo urumva we warononye amahera urumva ico gihe nari mu biganza vyiwe ngo mu bisanzwe urumva arafise etage karubaka arambwira ati mu bisanzwe ubanza ukiyubaka ca amahera akarore kuri we baraje ndiko ndubaka etage ntejeje niho nziyumvira gufasha umuntu ari umukozi w'Imana nawe aravyibuka arabizi ngene yabimbariye kidambwa none ko je utabimbwiye iriya periode ne kutumva ntumva kandi utigeze ubimbwira aba pastor deja barikunda kandi mwabakirisumu mushake mu ntuki mutagize ubwenge reka ndabibabwire mu isengero abakristo batagize ubwenge batange muri byinshi bafise batange bikeye muri byinshi bazorira nkuko narize nanje ntibasaba kukwibuka nene nde yambonye gusa ndibuka Imana imbabarire yarampaye sheke ya 400,000 urumva nari nkivana n'umugabo nari nkeneye ico nkora nkeneye kwimuka mve mu ndara ndavuga basi mpa amahera ibasi imatera urumva ndibuka ahubwo namusavye 3 millions arambwira ntayoronka ndagenda gushika kuri 500,000 ndambwira basi ngurira imatera basi ya 500,000 yaje kumansi live hanyuma mpange ndabe n'abana banje tuze turaryamana kuri iyo matera ngo nukuri ntafise etage yanje urumva sindaheza kuyubaka ndambwira none uriko wumvira ibintu binini je warutukana je n'utuntu basi yumvira ko hari ikintu nigeze kukumarira kizima nanje yego ndibuka vraiment Imana imuhezagire yarampaye sheke ya 400,000 ndaje kuyatongora muri banki mugabo muri byinshi namuhaye yari kumpa 400,000 no okay narayashimye muri uyo mwanya it's okay nareo no utaguha na 10 mugabe baze biyumvira muri byinshi umuntu aba yabahaye kubera batandukanye n'abapagani uro niyo mpamvu mvuga bibere muri business hajya ishengero ni business kuri bamwe canke ni kuri bose ni bake cyane batari muri business bavuga ko bakorera Imana uwo nawe ni wa undasenga n'amave agakoboka yirigwa imbere y'Imana adasohoka tutaguma tubabona mu maresitora mu bubare tubabona mu ibarabara no umukozi w'Imana kandi n'ubu bavyumve umukozi w'Imana wa vrai urumva na Bibiliya irabivuga abaherezi kera bama mu isengero urumva kugira bumve ijwi ry'Imana hanyuma baje gutanga message oyambwira ninde ngaha mukozi w'Imana atanga message y'igihugu ngaha bitaraba bikaca biba barihe mbwira umwe uyu Kristo Ndikumana yavuze
Chris Ndikumana amaze kuvuga byinshi yavuze iby'igitoro nta gitoro turaro reka tukirinde ko yari kukingaho nyine ntucuva ko Chris atari umukozi w'Imana w'ukuri sindamuciriye umvirize sindamuciriye urubanza Frank n'ubu nandabisubiyemo si bose badakorera Imana ariko umwe kwijana ashobora kuba ari Chris Ndikumana cyangwa ugasanga nawe ntawe urimo mbayahaga umwe wese ari Chris Ndikumana ari mbayahaga ari bande nabande umwe wese azi Imana ariko arakorera umwe wese azahahagaze je sino bacira urubanza mvuga muri majorité urumva none ndabira ngira umukozi w'Imana ngaha adafise inzu mbarira umwe ari mayibobo ngaha muri abo onyi bakora ibya miracle canke abo ba international nenda atayifise ahubwo nta n'uhari adafise urupango none ni bande babubakira izo nzu saba Kristo none aba Kristo ntibakeneye kubaka nabo Imana ihezagira iki kubera iki natwe tozi duhizonze mbeda nabonye aka video ryari kuri Facebook umumama hari muri Kenya umupastori ndamunzi iyo sengero kiyo ndayizi yaragiye aramubwira afise n'umwana gutya w'umunyagihugu asanzwe ngo Imana ivuze ngo ugiye kugushira hejuru warakabonye aha uwo mama chavuga ngo lakini Mungu anasema unipatie 600 yavuze 600 umuapotre achavuga ngo Mungu alikwambia hatwa tutabwira ngo Mungu alibambia bavuze gusa duterura byose tubaha urumva n'amamodoka tukabaha ko tutavuga ati tubasubirisha ngo ni Imana yavuze kandi hajya sinibaza ko yamuhaye kabiri ko cyangwa tubasubire kwicara none iyo Mana ikorera mu bakristo twe dutange nabo bagume bameze gutya iyo ni Imana yawe iciza cy'abakozi b'Imana baradusengera iyo bari muhira tuvuye hariya tuvanze n'ibyo pasiteri mugabo ntacyo nugira ngo dushobore gufasha abantu muri rusange ukora nivyo waciyemwo nivyo wabayemo ariko dushaka niki none ni gute umujene yomenye umukozi w'Imana w'ukuri kugira ngo ntagwe mu rudubi nk'ugo waguyemo wewe urazi reka ndabibabwira bose bavyima apana n'umujene n'abamama n'abapapa ingo zirasambuka kubera abapastori bidafatiye mu kubona n'impuza bitsina muze muramba bareje sinzi kuvuga ibintu byisoneye basi kuryamana basi Nibona n'impuza bitsina impuza bitsayi ego okay abapastori babasambanye ego abapastori yaje mu kiganiro navuze ibintu bibiri bakunda gufatirwa ahantu nta n'ahandi canke hatatu reka mvuge hatatu mu bushurashuzi bagashurashuza abana babo bajya babita badadi canke bagashurashuza abagore b'abandi n'amafaranga gukunda amahera cyane kera twumvise bavuga ngo abanyamwaro niyo bakunda amahera sinzira abapastori bose ko bavuye imwaro kugira uzoronka umupastori aguha amahera Frank sinzi urumva ikindi ibafatira hehe mu kaboreko abakozi b'Imana bagatangura kwinyosheza imivinyu ngo imivinyu si icaha aho abakatolika bose bazoja mu ijuru ko bacira urubanza ngo banyaza vino ngo ntibazoja mu ijuru urumva batangura vino ejo n'ibiyeri urumva hirya ejo ukabasanga muri whisky bavanze n'amakoka jewe ntimuzombesha murazi ko tuzinanye benshi turazinaye kandi barankunda ngaha baramfaka ariko ku ruhande barankunda kubera bazi ko je mvugisha ukuri urumva gusa utavyonze sinzomushira ku karubanda uzomvyonga nzomuvuga urumva rero abakristo bose muri rusange reka ntangure ku bajene umujene ho nta mahera abararonka menshi tujya ronka nafate yugure konti azarashira kuko azokura aje mu bigero azorongora atunga umuryango none ugumye ko badadi ikintu bazomukorera sasa umujene ari umukobwa cyangwa umuhungu ikintu bazobakorera hazogera dadi nkeneye kurongora bazabwira ko Imana uyo mugore yamwase umukobwa Imana itavuze icupfa urinda ufutarongoye cyangwa azogwe ku kintu sinzi azohereze kwa shugamana urumva umukobwa nawe azosazira mu isengero n'imvi zimere amabera b'amashesheti atararonka umugabo urumva ndiko ndabibabwira je nabibayemo kandi imyaka myinshi abagore nabo bubatse nibareke kuja gutora ubutunzi bw'abagabo babo mu nzu bashira abo bapasiteri
abagabo nabo nibareka gufata ubutunzi bw'umuryango wariko bashira abapasi bo bariyubaka baratubesha bariyubaka natwe tugasigara turi bamayibo yego uriko no tugasigara turi bamayibo badashoboye none nka jewe mfise umwana afise 3 ans umugabo nibo bambwiye ngo Imana iravuze ngo tugire mariage ngo vuze ngo tugire umugabo mariage rya mugabo nyene donc naramuberetse naramube kuko naciye nsubira mu gakiza subira hahandi nyene naho rasenga je sinzi gutambatamba mu maeglise urumva bica bigenda gute bambwira yuko haba ntuze acte prophétique mwisengero nabo namwe murabizi bamusuka kwa amavuta avuga yuko Imana ivuze yamukura n'amashisheti ko bamuroze amparya amashisheti ambwira ati gendo yabike mwivarize yawe umunsi mwagize mariage itarike izi nizi uzoca ufata ajya umugura amashisheti mashasha wowe nyene ari uzoyamwambika niko nabigenjeje amashisheti wacuye ajana ashira mwivarize y'impudu zawe acambwira ati umunsi wa mariage tuzoyaturira narabikoze urumva mugabo iyo Mana ivuga ngo je narababwe sishaka kugira mariage Imana ntarabona ikimenyetso ko ariyo kuko sishaka kugira mariage ngo nce nsambura urumva uyo mugabo vraiment no kurimba sinkunda kumufaka cyane kubera nawe hari icyo yamariye mu buzima uwo mwabanye yasanze naravuye mu by'agakiza narabivuyemo byose ndumusazi nyine ndumusazi urumva nguruka aranzana buke na nyimba nanyi inzoga 10 ashaka kuri 5 gutyo aramfashe nyine tuza turasangira buke nyine namwe arasangira twarasangira urumva urusengero oya urumva we yari umukozi w'Imana ahantu ntavuze yego nari umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana muze murasangira tuza turasangira ambwira ko ariko aramfasha kugira ndabivemo ningoga izo wari kunywa ntacadi ndibuka umunsi umwe twageze kujana muri ashpere tuvuye gusenga nambaye inguturiya y'ikanzu umugenzi wanje yararongoye n'umuzungu arampamagara yari kuri Christmas aratubwira tugende dufete Christmas wabo tuje dusanga twanywesha utuyoga two hanze tw'abazungu twatuyeri tuboreza tw'abazungu tuje turaborerwa twisanga turi muri ashpere baratujana n'inguturiya abonye abakobwa bambaye tumira mwitsina rya Yesu naboreyo mwitsina rya Yesu nkabwira wabonye muri boîte rero wahabonye ibijya nyuma rero byashitse no munsi twaguye ntituzose wabonye muri boîte babibonye okay basi rero mu nyuma cisanga yabinkuyemo tuza turavanga ibintu muze muratubabarira tuza turavanga ibintu urumva hanyuma cisana bivuyemwo ndaho umugore mu rugo yisoneye ikintu nakoze nataye carte sim wataye carte sim kugira nubake kugira ngo utakaze contacte zose abantu warigeze gutunga Wala ko se tentire mu mutwe ibi ndabikora ndabishatse nari narabihevye fisi dushatse nyene two muri Pentecote nambara inguturiya ndi mu Pentecote bose akambwira ati koko wabaye iki rakijijwe nze mpwe muyera urumva ngo ariko mu nyuma twaravanye nyene biranka tuca turavana kandi uri Imana yari yakubwiye ivyo rero niho ndahaje rero sasa sinzi iyo Mana irikira babwira aba bavugisha biwacu ngaha Mana we mukwiriye deliverance mwese abavugisha bo ngaha abo tubona ku ma televiziyo mukwiye deliverance mugasiba muri Yorodani sino basengera abantu bagira ama eglise tuvuga ati umuntu yinjira mu isengero agahezagirwa hanyuma aratasha mugo buvugisha vraiment nta buvugisha ndiko ndabona bwa vrenga sukuri kuba no bavuze ni buvugishwa kejo hari abantu bakora mani miracle bijya n'iby'uburofa ndakubwira birakunda birane kunyumviriza Bibiliya naho je ntayizi n'abandi bose bako baratwumviriza hariho byinshi biri muri Bibiliya bitwereka uvugishwa niki umuvugishwa niki sivyo umuvugishwa ngira umuvugisha muri iki gihugu avugisha ku gihugu ba Dawidi ntibavugisha ku gihugu yego sawa uvuga ibigiye kuba mu myaka urumva imyaka indwi yose ngira umukozi w'Imana umuvugishwa ebana murashaka muntu ke mugira ibyo mushaka je nzoza ndababwiza ukuri kandi n'abantu bafise ubwenge bavyumva mbwira umuvugisho ngaha avuga ati mu myaka 5 iri imbere ndabona ibi ku gihugu ndabona ari byiza ari bibi bigiye kuba
mukuru w'igihugu itwara uku nka kurya ba Dawidi babwira yego ifate gutya ni murime mu mugwize ibyo kurya mu kigega inzara igiye gutera ubu abantu bose bavuga ngo hari inzara sivyo mumbwire umukozi w'Imana ca ndamwemera zomuhifana yaje kubivuga ngo hagiye kuba inzara isigura nta nzara ihari rero urumva ibintu byose bigiye kuba nta kintu kiraba ku gihugu ko batabivuga batinya amakamera batinya ko babafunga no nta buvugisha bafise uvugisha bavugira mu isengero kugira bicira akanoti none bije bitangaza tubona akora ku muntu kugira gute akakuvugishwa ko nk'ubuje nkaza nkawe direct ashika mvuga koko wa vrai kuva si gushika hejuru nkaubwe n'ivyo warayukoze byose ivyo bintu none ivyo bifashika kari muhemu yera bikubwiye bifashika uraza uvugisha bwa vrai rindira benshi deja baraja kudoriya baba bafise abadoriya hajyanye babatohoreza umuntu uwariwe urumva ubuvugisha bwa vrai n'ubuvugisha buza nkaza nkakubwira ico kintu ariko ibuka kivamwo urumva ari ciza ukacifatamwo neza kugira ntuzi igihombe ubwo nibwo buvugisha jewe nemera bwa vrai ariko ngo urumva ngo ndabona ko wambaye iboka yahuje ngo ndabona ngo urumva ivyo nibiki ivyo bijuju canke hariho je nabaye mu bihugu bitandukanye je ngaha muri Afrika narasenga ariko nagiye mbona ibintu bitandukanye ku bapastori batandukanye benshi barakoresha ibi by'imyuka mibi Frank nkamenya konte yawe nkamenya intunza amafaranga ariko atariko nkakubwira nayo ariko nkayakubwira benshi bakorana n'amareba gusa ngaho i Burundi ikintu maze kubona benshi n'abaestro nta mareba bajamwe nta nibyo kiretse abavoyaje bakabisanga iyo biri mugabo batavoyaje bakoresha escro gusa ubwenge bwabo bakagucanganya n'ububire ega n'ababire besha muze mushaye mu ntuke no je sizokona ko baguma biba abantu urumva nibakore hanyuma bareke kuguma bavuga gusa sinzi turakwiye guhinduka tout simplement na leta nayo nyene kabidufashamo koko ariko nubwo biruko onye hari abita ko abakuzi b'Imana mugabo koko bakoresha amareba canke bakoresha wese nko kuri kubivuga ariko ntugeze uhura n'umukozi w'Imana huko kuvuga tuyunye no shinge ntahepe Frank Jenny jana nabakira bavuye hanze bose inakira international yaba pastor barabizi na banshikira mu ntoki gute je nagenda nkabwira dadi wanje urabona ukiri umwana mu gakiza ubugishushe namubwira ati urya mu pastori yandiraze yashaka kunsambanya kuno urumva akavuga nkamubwira muhagarike vraiment zosambanya naba arinza bimbwira je ndamutwara n'imodoka urumva hari abantu nigeze gukora ico kigana nkabona bava none ngo se wabishiriye none yo yakubwiye ngo umutwara urumva nari mu murimo w'Imana kaze ndabatwara nta mamodoka babazanye no urumva kaze ndabatwara ariko namubwira ati mwicumi umwe kwijana ni wari muzima cyane muri 20 bose barapfuye bahagaze ego ntaco byamubwiye ndibuka nkiri muri Kenya hari abapastori twamenyanye bakaza baraza bakambwira ndabagura inzoga nkabagurira inzoga nkuzi za frigo bakagenda kuvuga ubutumwa baborewe Guinness zigera umunsi umwe ndamubwira mbona baje hi Burundi bari mu isengero yiwacu aho nasengera nkiri ngahe nyene kwa dadi wanje ndamubwira ati abo bantu murazi naye arambwira ngo mafiye ngo wenda ngo ndakwizeye kutabesha urumbwiza ukuri ubazi gutumbwiza ukuri ndambwira abo twirirwa na mu kirori abo birirwa wanje ndabagurira n'inzoga barantongoje niko je nabasi uga nabajema banje je niba banasibije mu nzoga washima yace mvuga none nicirihe ndazinyoye sindazitaho kubereka mutwigisha ngo duhebe inzoga ngo nica bakacatunga ntitwavugira hejuru ngo twanka ko muborerwa ngo mukora amafuti ngo ivyo ukoze zigukoreje nivyo vyaha ndavuga ati wow reka nisubire mu gacupa wacu ndasubira ndanyo urumva macha mbona yabasigiye eglise namubwiye ingeso zabo yabasigiye eglise nawe yagiye muri Tanzania kuvuga y'ubutumwa yabasigiye eglise barivye abanyagihugu mwise bakavuga ngo Imana bakarange nuba wambaye ngo Imana ivuze zana 5 million ngo igukorera iki barivye mwisengera amahera ngano kumpaka baridoga urumva reka mvugo yundi songa Elisha Muriri
sinzi yuko mumuzi nyimba ari profete nyimba ari gikintumbazi wo muri Tanzania w'umukongomani sinzi ko mwamumumva Elisha Muriri ntashaka kugusengera kandi amandaza amayegize ni iwacu nakirijemwo yamimwakira n'izindi ngaha n'umusambanyi wa mbere urumva kandi barabizi n'umusoma wa mbere ishengero ryose agiyemo aribisha amahera ngo Imana ivuze tanga iyo Mana ivuga ngo tanga boko bataduha ahubwo bapasitore nanje murampabasha nanje Imana yavuze mu ncorere urumva iyo Mana ikorera mu bapa gutuma tubaha nabo bataduha ivyo nibi ugasanga abantu barapfuye nabi mu isengero barakenye muze mu biraba bakene ba mbere dufise muri iki gihugu n'abakizwa bo mu isengero iyo Mana ireka abantu bagakizwa bakaguma bakenye ntibabigisha gukora bafata tujya duhera twose bakagoza ntibabwiye ati kireye iki kintu aya mahera yakoresha iki abo n'abakozi bana bahe bahehe muza kuri commentaire ndabakeneye mu nyishuri bahe yes turiko tuva kubijanye n'abakozi b'Imana na hamwe na gute mbega umudamu umupapa inkumi yari yose yo kwitwara kugira ngo ntizogwe muri ivyo bintu Chimamanda niwe yari yarihaye aho kazi kuguza aravuga ku bakozi b'Imana kubita abakozi b'Imana mugabo ko atari abakozi b'Imana bukuru bamwe bakamutera amabuye abandi bakamuhayagiza abandi bagashimiza ko aravuga wewe wamufata gute wafata gute ko ivyo ariko aravuga koko kosha akavuga mugabo bamwe bakamutuka muri mu commentaire bavuga ati no uramubeshye unya nukuri turamwizeye pe arigeze kuvuga kuri bamwe bakozi b'Imana ngaha mu gisagara cya Bujumbura bamwe nazi kubazi ba Prophet Joshua ba Eric ndetse n'abandi bagiye batandukanye aranavuga no kuri Kristo Ndikumana kujanye n'ibikorwa akora mu Burundi ndetse no mu mahanga kubwabo byakira gute bifata gute je narana comment namaya ama comment menshi cyane navuga ivyo uvuga nivyo no nanje byarambaye ko nkabivuga mu commentaire uri kuronka mu bisanze abo bose uvuze n'abandi nibicare hamwe bose kuko bose babibere muri business bavuga Yesu umwe bakavuga Imana imwe rudede nta numwe afata ry'ama eglise yose yabo bose ngo bayapoperanye hamwe basengere hamwe urumva bose basenga Yesu uriya uwundi Yesu uriya uwundi Yesu uri Imana iriya twese nta numwe azi iyo Mana basenga cyo bakorera iyo ariyo kuko ama eglise ari mbari mugatu birabirahe mu bikorwa bakora simvyo naho rero bica biza usibirisibe apparence urana ko bariko bakora byiza vraiment bariko bavuga ubutumwa cyane pe urumva mugangira mbazi kibazo kimwe nabo banyishura kubera ikizo miracle ngo abantu bakize ko batajazara wakarede hôpital militaire Prince Jean mu bitano byose harimwe abagwayi hariyo nabari muri koma ubuzima bwahagaze kubera iki basi batomara amazi basi canke batomara amazi twese bavuga ati rero reka tubemeze tugenda mu bitaro tubazure donc tubakize baveyo n'amakamera ariko hayi baguma ruhande rumwe mwisengero rumwe sivyo ariko hakira uwizeye uko nabo barizera mbega utizeye uko wayuremvye ngo wemere wizeye wo kwizera ryari ukomeye ukomeye wiyumvira kunywa gacupa ukiyumvira abagore ukiyumvira abagabo ukiyumvira kuja gutamba mu muziki ariko ugwaye abari fin y'ubuzima bwawe uvuga ati reka nizere Imana inyakire ndapfuye kubera iki batokwizera tumaze kumva intahe nyinshi muri Kanguka tumaze kubona benshi bakira bari ku stade ahagiye hatandukanye Kristo Ndikumana mufata gute wewe Kristo Ndikumana sino mufaka je nta muntu numwe ndiko ndafaka ariko ikibazo nawe nyene ndamubajije kubera iki biri yarinda kurira indege aja kubikorera ibitangaza mu bindi bihugu ko atabikorera ngaha sawa ko atabikorera ngaha batwereke basi bitaro bimwe gusa bagiye abantu bagakira nta bagwaye dufise Burundi benshi pe n'umunsi ujya Prophet Modeste avuga ngo ntibazopfa itarike zingahe muri yo misi ntibapfuye ahubwo bapfuye ku bwinshi n'abatari gupfuye umunsi barapfuye yafuye warakwiye gupfuye umunsi none niba gutwemeze rero bavuga ati koko yamabeshi Chimamanda yamabeshi urumva bagende mu bitaro babazure tubibone ko bazutse abagwaye
kurya bagira amakamera mu isengero bagende mu isengero bakamere abariko barasengera abantu bavuga ati haguruka apana no kumuruguruka nibirebire mpaka ukuguru kwikunje gutya nibirefu agwaye gusa rimwe amaserumu aremvye bamwe baremvye apana za malari bamwe baremvye baduha karorero nukuri ko Imana nzoca ngaruka ndabasaba ikigongo ni hagira umwe abikora. Yes. Bon, nibaza yuko uri mu bantu afite experience nininya ushobora kubwira abantu abajene abamama koko no munsi bakaja mu masengero agiye abapapa bariko bariyibwa abagore babo cyangwa basambaniriza abagore babo nibatwara ivyishura gutanga ko nk'umuco inkumi nyinshi no munsi zigendera mu bashuga daddy nkuko nawe bigendeyemo baza ko ari experience nininya ushobora guhereza mu gusozera iganiro cacu ni gute umukobwa ashobora kwitwara none kugira ngo azosozere neza. Umukobwa erega ntibifata abakobwa gusa n'abajene barimo ntibagira abashuga mami urene bo bagezweho barashusha urumva nejo narabivuze bo kwitwara gute hariho imico nk'ibiri canke itatu y'abajene hariho umujene usanga aba muri famille hariho umujene usanga aba kwa se na nyina n'umujene yibayeho abayeho wenyene yimenya ubuzima bwiwe urumva donc abo bose ko ari batatu no babwira gute aya mahera umuntu aje kurondera mu bagabo mu bashuga mami mu bashuga daddy ntaca atanga kwanza je sinzi umengo baba bariko bajya n'imisigazo amahera twarayahejeje aya mazi n'amahera gihari urumva bako bajya imisigazo je najya adakora muri Nations Unies je ntitwagenda sinashobora nabanza kubaza ko rayi yego kubera kira gihe Nations Unies zari nyinshi kandi bahembwa amahera menshi nyene amahera ryoshe ubu rero bariko bajya marundi amasigazwa urumva ataca amaze nayo bari amadolari mugabo ubu nta mahera isi yose nta mahera gihari yego rero nabahanura iki nibakore nibige gucreya n'utuntu dutoyi urumva barondera ubuzima bavuga ati ni jewe nyene ejo wanje hameze gute biyumvire kwanza iyo uri muri ivyo bintu ntiwumvire ejo hazoza nukuri ko Imana iherezo ribari jeho ntivyukiranya n'ingoga naka kayobe gato isimba ndagafise urumva donc mu mwanya ari umuntu agifise serve gikora nibikubita gashi mwabajene mwe rekana n'abashuga mami mwabakobwa mwe nimurekana n'abashuga daddy ajya amahera araroze ubwo mubona ngo azoguma ama monyo mugasanga urabuze byose nta nica amaze nta nagacira afise yani bige gucreya bakora utuntu bajye duke ariko duhezagiye koko ndagushimiye cyane merci aussi twayaze byinshi kandi baza ko byafashije abantu benshi bakora dukurikirana hano onya nibaza ko ari kimwe mu kintu dushobora kugushimira cyane gose kuko ni benshi bafashwa n'impanuro zawe ndetse na byinshi bagahinduka bivanye n'ivyo bababwiye jambo rimwe ku bakunzi African TV bakunzi ndabakunda cyane nzogaruka kandi nzogaruka ndabibemereye yego namwe muri commentaire muze mubanze mwumvirize bien mubanze mwumvirize hanyuma muzoce mu comment ari bibi nzobyakira kuko nta utegwa amashugwe na bose ari byiza naho nzobashimira naho nyene merci beaucoup wose wadukurikiranye kuri African TV yari koko ndagusaba kugira subscribe asante sana.